tugashikirizwa n'ishirahamwe kompanyi do Debora. Niki cyatumye igisagara Ninewe kizigamwa mu gihe cy'umuhanuzi Yona? Niki cyatumye umwami Hezekiya anesha amahanga yaramuteye? N'ugusenga Imana. Muntu wese uzi nawe wifuza kumenya ibanga ryo gusenga, umviriza iki kiganiro umuterano. Bakunzi b'ikiganiro umuteramyi, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mugoroba amahoro y'Imana nabane namwe mwese aho mwateramanye natwe mu kino kiganiro, mu mpande zine za kino gihugu, mu ntara zitandukanye, mu makomine atandukanye, mu mazona atandukanye, ku mitumba itandukanye, aho turiko tuvuga n'amakartier n'amabarabara. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe mwese, umwami Imana akomeze kubaganza, amahoro yoganza imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu, kandi mukomeze kubona kugira neza kwiwe kose mwisi y'abakiriho. Abakunzi ba kino kiganiro, Imana yo mwijuru ishimwe ibanye natwe aya mezi 11 aha twinjiye mu kwezi kwa nyuma ku mwaka. Dufite ishimwe ku Mana. Rero Imana ishimwe yakuzigamiye umuryango wawe, yakuzigamiye akarere ubamwe k'amahoro, yakuzigamiye ibikorwa by'amaboko yawe, yakuzigamiye ishengero winjiriramwo, yakuzigamiye abakozi b'Imana bakurongoye, yakuzigamiye umwubakanye, yakuzigamiye uruvyaro. Imana yabanye nawe amezi 11 aheze iragahezagirwa. Imana igwaye kwinjira muri kuno kwezi kwa 12 uheze umwaka wa 2023, izina ryawe rihabwa icubahiro. Turafise amashimwe menshi ku Mana. Rero turabakiriye mwese abumva ururimi rw'ikirundi muri no hanze ya kino gihugu, udukurikirana mukunda kino kiganiro. Imana ibahezagire. Turabashimiye cyane ingene mudukurikira, abatwandikira, abo dushobora kwishura, abo tarishura, ariko menya ko tugusenge. Ugwaye turagusengera, ugwaje turagusengera. Bya bindi watubwira biguhanze turasoma tugasenga, tukavuga ati wa Mana, uyu muntu yanditse yizeye ko Imana dusenga ishoboye kumbera inyinshi, ishoboye kumucira, ishoboye kumutabara. Turagusengera mwene data, Imana ikomeze kugira neza. Ahari n'abatwandikira batubwira ngo baramaze kwishurwa, Imana ikomeze kukwishura, Imana ikomeze kugutabara, Imana ikomeze kukwiyereka. Ntitwirengagiza z'iya message mutwandikira, ntitwirengagiza imitwaro mutanga, turayikurikirana. Rero Imana ikomeze gukora ibirenze ibyo twokora nk'abantu, kuko nibikora si twebwe. Ikomeze kushikana amaso yayo aho mubaye, aho nyene mukeneye kwibona nk'Imana, aho nyene mukeneye kubona ukuboko kwayo gukora ibikomeye n'ibitangaza, aho mukeneye kubona yo batabara, aho mukeneye kuba mubona igitangaza imbere ko mwaka uhera. Imana ibikore ko uyu munsi iracakora mu izina rya Yesu Kristo. Ibituvuga si amajambo gusa, turazi ko Imana igikora ibikomeye n'ibitangaza. Imana si amajambo gusa. Rero Imana ibahezagire. Turabakiriye muteramanye kuri mikoro na Madamu Nisengo Esperance, ha muhinga bw'ivyuma hariho Sostene. Amen. Rero turahanye kaze mwese, tudatebeje kadusenga Imana amadushishikare gusanga amajambo y'Imana makeya, hama dusenge dushima Imana, tunasenge igihe gishaka twinjiyemo. Imana yo mwijuru turaguhaye amashimwe n'icubahiro ko twemeye kongera kwa muri kino kiganiro c'umuteramyi. Hezagira ariko baracumviriza bose bazocumviriza inyuma. Wa mugisha w'abantu wavuze ngo hahigwa usoma gahigwa n'uwumviriza, nabumviriza ikiganiro ayo mahigwa bagere ko bagire neza mwiza Yesu Kristo. Ubwo akunda kino kiganiro, Mana yo mwijuru ubwo wateramye ubahezagira ko babisezeranye, utugire neza atagira ubwica atakaza mwijambo, tugica tuvanye kuri wewe mu masengesho, tugica tuvanye kuri wewe kubwamwe yera, turongoye kandi akadufasha akadushoboza mwiza Yesu umucunguzi wacu. Dusenze dutyo, amen. Rero turasuye kuba kaze, nababwiye ngo uyu munsi nawe nyene ntusanzwe, no munsi wa mbere dukoranye kuno kwezi kwa 12. Reka dusome Zaburi 84 umurongo wa 12. Haravuga ngo uhoraho nyene ingabo hahiga umuntu akwizigira. Kwijambo ry'Imana tubwiye muri Zaburi ya 40 umurongo wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi, bo nivyo wiyumvira kutugirira, nta wogeranywa nawe, no gomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharugwa. Amen. Imana ishimirwa amajambo yayo. Nariko ndavuga ngo uyu munsi dufise ikorwa cyo gushima Imana yabanye natwe amezi 11 ikabigiye kubana natwe muri kuno kwezi gusigaye ngo umwaka uhere wa 2023. Nukuri dufise amashimwe ku Mana. Imana yatubereye ivyizigiro. Dusomye mu ijambo ryayo ngo uhoraho nyene ingabo wahiga umuntu ngo akwizigira. Nukuri Imana yabanye natwe yatubereye ivyizigiro. Twarayizigiye umwaka utangura, ihe none ugiye guhera. Nukuri umuhigwe wizigiye Imana utabona iyo bizozanana, wizigiye Imana utazi ngene bizogenda. Umwaka utangura ntiwabona inzira, ntiwabona ingene abana bazokwiga, ntiwabona ingene uzobagaburira, ntiwabona ko bazoja kwishure, ntiwabona kuzoriha inzu yubamwo, ntiwabona ko uzoronka ibigutunga, ntiwabona ko uzori mukimbura, ntiwaruzi ibyaho kazi uri mwene bizogenda. Ariko wizigiye uhoraho, hari ivyo Imana
yakoze. Imana yo mwijuru ngo hahirwa abantu bayizigira. Uri umuhigwe wo wizigiye Imana ikabikora. Egome umwana w'umuntu yamashaka ibintu bigenda uko avyipfuza, ariko Imana yakoze ivyayibereye vyiza n'ivyo yakoze. Niko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo uhoraho mu kikubereye cyiza cose muri cyo ukora mwijuru no mwisi. Erega niko ibikora, izina ryayo ni Jehova Adonai. Yabigenje nk'Imana uko nyene. Ngo hahirwa umuntu ayizigira. Warayizigiye uratabagwa kugeza uyu munsi. Warayizigiye urateturugwa. Warayizigiye uko abansi babagomba. Warayizigiye irakurokora ku murango no mwijoro mu gatondo ka kare. Warayizigiye iraguteturura ntiwakogwa n'isoni ntiwamaramara. Warayizigiye ngo hahirwa abantu bakwizigira. Mana yo mwijoro turagushimiye ko tugufise nk'uhoraho n'ingabo. Turacyakwizigiye. Zaburi 45 ngo uhoraho Mana yanje ngo ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi, ngo nivyo wiyumvira kutugirira. Nuko idusubije amaso inyuma. Yabanye natwe kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere. Yakoze byinshi mu buzima bwacu, yakoze byinshi mu ngo zacu, yakoze byinshi mu twubakanye, yakoze byinshi mu ruvyaro rwacu, yakoze byinshi mu magara yacu. Hari abo yakijije ingwara, hari abo yarinze ingwara, hari abo yarinze amasanganya, hari abo yarinze gupfa no gupfisha barinda ibigandaro, hari abo yazigamye mu ngendo, hari abo yazigamiye mu kazi bazi ngo karahera nikahera, abari bazi ngo barishwa n'inzara ntiyabica, abari bazi ngo bakogwa n'isoni ntibakogwa n'isoni. Ivyo mvuga murabizi. Hari igihe nyine umuntu abaza ati ubuhonda maramara, uwo baranyirukana, ubuhoho baranshira ku telefone namamare ko ntarisha inzu y'abandi komeranye. Hari abatafunzwe batafungishwa kubera amadeni y'abandi, hari abariye n'ibicwa n'inzara, hari abaronse imiti kwa muganga, hari abasohotse mu bitaro bari kufungirwayo. Nukuri byinshi Imana yakoze bitangaje, twoyishimira twizeye ko ari byinshi yiteguye. Ngo ubone ivyo yumvira kutugirira. Yakoze byinshi. Umwansi Satani ntaje mu vyumviro vyawe ngo akwereke ibitarakunda, ngo akwereke ibitakunze. Erega Imana yakuzigamye ufise ubuzima kuba uri ukomeye n'umutaha ukomeye. No kuvuga ngo yokongora ngo ntiwarongowe, ngo ntiwaronse fiance, kukiriho umva urashobora kumurongo, urashobora kurongorwa. Yokweka ngo warahomvye, kukiriho urashobora kunguka. Hari ibindi vyizigiro kuko ngo ahiga umuntu yizigiye uhoraho nyene n'ingabo. Aba yizigiye irashoboye. Mwene data ivyo vyibuke. Iyo Mana wize, iyo Mana wizigiye hari ivyagukoreye n'umwizigirwa. Ngo ahirwa abantu bakwizigira. Komeza ugire ayo mahirwe yo kuyizigira no kuyizera. Umva uyitandukanye n'izindi Mana muri kino gihe. Ibihe ntibikujane, ibihe ntibikufyonderanye, ibihe ntibigutuma uja kwizera izindi Mana, uja gufukamira izindi Mana. Biroroshe kwinzara, biroroshe kubukene, biroroshe ko bwa buzima buguhanze. Vya bindi ubona bidafadika bidakunda, vya bindi ubona ko vyo gufungisha, ubona ko vyo kwicisha, ubona ko vyo tukisha izina ry'abantu bakavuga ati bwa buri yarameze kurya, bigatuma uja gufukamira izindi Mana, bigatuma uhindukiriza amaboko izindi Mana. Mwene data komeza kwizigira uhoranye n'ingabo. Hari ivyo yagukoreye, hari aho yabanye nawe, hari urugendo mwagendanye umwaka wose, hari aho yagufuse yakubereye igitutu ku murango akuzigama mwijoro, hari aho yakugwaniye intambara izo wamenye nizo utamenye, hari abo yakoresheje, hari abo yaciye muratabagwa. Ivyo yagukoreye ni vyinshi bivuga ni wo biheza. Hari n'ivyo yiteguye kugukorera kuno kwezi gusigaye n'umwaka ugiye gutangura. Yaragutabaye. Umwasi yarazi ngo birarangira, yarazi ngo arabirangiza. Urahaba, Imana irahaba, nawe urabaho. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Rero kwa kugira ngo ndakwibutse ngo uhoraho nyene ingabo, ngo ahirwa abantu bakwizigira. Ukomeze uyizigire nubwo umwasi akwereka ngo vyaranse, ngo mwamaze amezi mu bitaro. Yego nubwo mwayamazeyo ntimwapfuye. Umwasi yashaka upfa, yashaka upfisha, yashaka upfa, yahivye umwasi yashaka. Ariko ugeze iyi tariki dufise amashimwe ku Mana yatubereye maso, yatuzigamishije imbabazi zayo nyinshi n'urukundo rwayo rwinshi n'ubuntu bwayo butangaje ku murango no mwijoro. Yatubereye maso ngo uzigama abisirayeli ngo nahuriza ntasinzira. Niko umwanditsi wa Zaburi 121 yavuze. Nage ushimira iyo Mana. Hari ivyo yadukoreye itubera maso, hari ivyo yadukoreye ukuboko kwayo gukomeye kuri yerekana mu buzima bwacu. Hari abakoze imanza zigenda neza, hari abagize ingendo bazigamigwamo, hari abari baburaniwe babona Imana ibaserukako. Nagenda kubwiye mwene data ico ubona kiguhanze, hari abandi Imana yagitabayemo, nawe irashoboye kugutabara. Iyo Mana turiko turavuga twizigiye ishoboye vyose. Ndibuka inkuru nkunda cyane icete Paulo yandikiye Abaroma muri 4:17-19 kumanuka. Yaravuze inkuru ya Aburahamu ingene yizeye Imana, ngo arayizigira, ngo yarizeye Imana yizigira ibitokwizigiwe. Naganda kubwiye ngo iyo Mana reka tuyizere. Umva si umuti baduha kwa rumenyi, si ivyo twisiga, si ivyo tudendekanya. Turayizera n'inyabushobozi, turayizera n'inyabubasha, turayizera n'inyenkomezi, turayizera ihamagara ibitariho nk'ibiriho, turayizigirizura n'ivyapfuye. Nta kuri tokura umuntu, nta kuri tosanga umuntu, nta kuri toshikana umuntu, nta kibazo idafitiye inyishu, nta bihitohindura, nta zina itohindura, nta ngwara itokiza. Umva nagenda kubwira, umva w'abantu banse ishobora kumukunda, w'abantu bibagiye ishobora kumwibuka. Aburahamu ngo yarayizigiye, ngo
yizera ko ivyo yasezeranye ngo no kubikora izobikora ngo kandi abura mu kuyiza no mu kuyizigira ngo umubiri wewe umaze kuba kaheze uri umugore wese aramaze gukecura mwene data nubwo uwundi mwaka ugiyeko ngo urashaje ngo nukivyara naganda kubwira havyara Imana twe kwivuga mu mazina gusa naganda kubwire ngo niyibirema niyibikora niyibikomeza isi canke ikirere canke societe biraturemeye bikatwibagiza ubushobozi n'ububasha bwayo wewe wayizigiye komeza uyizigire iratabara iracatanga abana iracubakira ingo abantu umva ngo iyo tubatse urugo abo umwasa kuzisamburira ko mutahukanye n'ubu iracari Imana izokomeza ibubuye rigumye ifuruka nimwahukane shika mushira amanga komeza uyizigire hari ivyo yakoze vyinshi cyane hari aho yabaye atawundi muntu yari kuhashika irahaba iravyorosha iratanga agahengwe mwene data nagenda kubwira ngo ivyo yakoze ni vyinshi ukomeza uyizigire ivyo yiteguye kutugira muri kuno kwezi kumwe gusigaye ndavyibuka ku kwezi kwa 12 ndagukunda fisa amateka mu gitabo ca Esteri gice ca 9 umurongo wa mbere ndakunda ijambo rivuga ngo birahinduka ni Imana yatabara abayuda ngo iha abayuda ukandagirwa kana bari bafitiye urwanka mwene data Imana ishobora kubihindura Imana ishobora guha intango nshasha y'umwaka tugiye kuyinjiramo Imana ishobora guhoza amarira Imana ishobora guha irindi yerekwa ivyizigiro vyawe bikaba bizima ubone ko bikunda ubone ko bishoboye ubone ko itaguhevye umenye ko inyuma y'ijambo ryo kugira ngo rishitse ico yakuvuze ko ntiyahinduye ndakwibutse ngo muri Zaburi 105 umurongo w'8 havuga ngo yama yibuka isezerano ryayo iminsi yose uko bukeye iminsi yose umenye ko ico yakuvuze ko ni ijambo ryayo ico yakuvuze ko iciye mu bavugishwa ntiyabeshe ntibesha niyo kwizegwa rero ngo hahirwa abayizigira yizigire gose yigumeko ivyo yakoze ubishimire ni vyinshi cyane umva ivyo igiye gukora ubinezereregwe irashoboye ntuwive ko yumire ko ntuje gufukamira izindi Imana ntuje kwayira amaboko izindi Imana ntuhindukira batayizeye Imana yo mwijuru igukomereze muri Kristo Yesu utaramwakira umwakire niwe buye rigumye ifuruka niwe nzira no kwina ubugingo shana kwa data niwe muhuza w'umuntu n'Imana niwe muherezi mukuru dufise umwizere wizere ko yagucunguye wizere ko yakumenye amaraso ku musaba igorogota abataramwakira afata ingiwe kumwakira umenye ko akiza haleluya umenye ko atabara Imana ibagirire neza uje mu ijambo ry'i urisome uje mu materaniro aho barisoma aho barisigura ubeyo usenga Imana mu kwina mu mwemu wizere ubushobozi bwayo ukomeze kwizigira Imana ngo ahigwa uri umuhigwe gusumba ubutunzi abantu ubutunzi ibintu uri umuhigwe wizigiye uhoraho ni Imana ikomeye ni Imana izigama ni Imana itabara ni Imana iba hafi y'abayirondera bwa n'impera abayirondera reka dusenge Imana yo mwishu turagushimira bwa kino kiganiro kibaye umunsi wa mbere w'ukwezi kwa 12 turagushimira ivyo yakoze vyose ukwezi kwa 11 ivyo yakoze amezi yose ya 11 ma dutanze amashimwe kuri wewe twovuga ivyo wakoze nkuko umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo uhoraho Mana yanje ngo kuko bitangaje wakoze ni vyinshi ngo nogoba kubidonda no kubivuga nivyo ukunda birenze ko vyo haruba abo wakijije abo warokoye abo waramiye abo wahaye ko mwami wanje bari bagerewe gupfa abo wakije amarozi abo wakijije ibitero bitandukanye abo wazigamiye mu ngo mwase yashaka kuzisambura abo mwase yashaka kwica ngo azimanganye abo yashaka kwicira imvyaro iwe no ukwiye kwica no gutikiza rero turagushima ivyo wakoze vyose ma turatanze amashimwe kuri wewe warakoze warahabaye uhoraho nyine ingabo ico cyose amashimwe kugarukeko kuva mu kwambere gushika uyu munsi ma tukuzamura icubahiro kigarukeko ma ivyo wakoze mu gihugu cacu ma reka twarakubonye watanze impore mu gihugu watanze imvura mu gihugu Mana warakoze ku mahoro ku mpore watanze mu gihugu warakoze ku mvura watanze warakoze Mana twarakubonye Mana ivyinshi wakoze ivyo tuvuze birakomeye twibutse ko waduhaye amahoro twibutse ko waduhaye imvura twibutse Mana ni vyinshi wakoze twovuga mu gihugu watuzigamiye mwami wanje muri kino gihugu watuzigamiye abaganza bashizwe hejuru ishengero Mana ryagumye mwami wanje Yesu avugwa mu ishengero muri kino gihugu abantu baragusenze atababuza ngo bavuge ngo mu izina rya Yesu Ma turatanze ishimwe haleluya ibikorwa vyarabandanije mu gihugu Yesu nahabwe ishimwe n'icubahiro turavuze ngo ni vyinshi wakoze Ma ngivyo mvuga ko tubwira biraharima turabikweretse turakwizigiye Mana yo mwijuru turasenze Imana ukwezi kwa 12 twinjiyemwo guheza umwaka kuva itariki ya mbere no munsi gushika kuzoherera dusavye Mana yo mwijuru ngivyo byose wiyumviye turavyakirisha kwa kuboko kwa gukomeye kw'iburyo Mana kubidushitseko ivyo wiyumvira ku gihugu bidushitseko umwe wese kurumviza kino kiganiro uri hafi n'uri kuri uzocumviriza ivyo wiyumvira kumushitsako Mana ukoko kuramvuye kw'iburyo Mana kubimushitseko mwiza Yesu Kristo uturinde ivyago no kugorwa uturinde ifuwe rya Satani amaraso Yesu Kristo akomeze kutuvugira kuno kwezi kwa 12 ya amaraso ya kumusaba igorogota ari amaraso avugira ubuzima bwacu avugira abo twubakanye avugira abana bacu avugira abavyeyi bacu avugira avukanyi bacu avugira inshuti zacu hafi n'izakure avugira imiryango yacu hafi n'iyakure avugira bene data hirya no hino avugira abatarakumenya avugira abaganza bashizwe hejuru muri kino gihugu avugira igihugu cacu mwiza Yesu Kristo ayo maraso abikimaze kinumisha ibindi
bimaze kuno kwezi kwa 12 ma ku kwezi kwiza mu gihugu ku kwezi kwiza mu miryango ku kwezi kwiza mu ishenge Kristo yamamare abamwizera babe benshi mwiza Yesu Kristo ubushobozi bw'Imana bwerekanwe mwiza Yesu Kristo mu gihugu mugisha usesekare ya masezerano watuvuga ko mwami wanje hagire ivyo ushitse umwaka utarahera mu gihugu hagire ivyo ushitse mu ishenge hagire ushitse mu miryango yacu hagire ivyo dushitse ko mwiza Yesu Kristo ma bitanye twizerera hari ivyo wokora kuno kwezi kwa 12 ubishitse nk'Imana ucinzira hatari inzira utembesha imigeza humye mwiza Yesu Kristo wironke izina rya rurangiranwa Mana yo mwijuru uturemera amashimwe muri kino gihugu uzobukoze turagushimiye ukwezi kwiza uduhaye turagushimiye impera z'umwaka nziza uduhaye turavuguruza abavuga ngo mu mpera z'umwaka ngo masanganya turavuze ngo kuzigamwa kube kubaduga n'abamanuka kubari maso n'abasinziriye aho umuntu ageze arindwi imyuka y'amasanganya mwiza Yesu Kristo uko kwawe gukomeye turacakora kuramire kurokore gutabare abo mwasi yagereye kwica mu masanganya iyo mvugo turayikuye mu kirere cya kino gihugu mwiza Yesu Kristo turatuye ubasha bukomeye bw'Imana ubushobozi bwawe bukomeye buzigama abantu ku murango no mwijoro utuzigame n'abacu n'ivyacu mwiza Yesu Kristo twakiye impera z'umwaka nziza twakiye kwinja mu 2024 dufise amashimwe menshi Imana yaduronkeje n'intaya turemeye urakoze utugire neza nk'Imana ababanye natwe muri kiganiro ma n'abagikunda bahabwa umugisha nawe ubahe Mana amakado yo guheza umwaka Mana uduhe kukubona utunezereze udutwenze mwiza Yesu Kristo ugira ivyo uhinduye mu kwezi kwa 12 hagira insinzi w'abantu bawe turaguhaye ishimwe n'icuba yokoze ibirenze ivyo Mana turushimiye ibihe vyiza duhaye byo guheza umwaka tugishimiye ukwezi kwiza duhaye Mana ngo ivyo mvuga ko tugira Mana turavyakiriye turazi ibyo twifuza byose biri imbere yawe turazi ko isi yuzuye ari ivyo Mana tugire neza muri kino gihugu tugire neza muri kino gihe cyane cyane abatarakumenya bakumenye urakoze turagushimiye wabanye natwe tugiriye neza turakwizeye kandi turakwizigiye tugisenga abagwayi bakize tugisenga abarushu bari muri tugisenga afise imitwaro bayituga tugisenga Mana abari biteze ubushobozi bwawe ugira ico bakoreye muri kino kiganiro mwiza sanga abantu aho bari ubushobozi bwawe bubohore ubushobozi bwawe butabara ubushobozi bwawe buramire mwiza Yesu tugisenga Mana muri kino kiganiro babone ukuboko kwa babone ubutabazi bwawe abagwayi bakize sanga abantu kwa muganga sanga abantu mu vyo bari babone kuruhurwa nawe babone gutabagwa nawe babone kugendererwa nawe babone inyishuzi imitwaro bafise nibazo bafise mwese umucunguzi wacu twizeye amen ayo muteramanye na madamu Nisengwe Esperance niwe yari kuri micro telefone yiwe nimba ari amafise icabaza ari umutwaro ni yayindi 61 amajana 44 amajana 889 canke 64 witi nef hanyuma ya sostene ni 6904 Imana ibahezagire Imana ibahe ibihe vyiza byo guheza umwaka Imana ibatangaze batwenze Imana ibaha amaganuke canke amakado yo guheza umwaka ibanezereze kuko irabishoboye Imana ikomeze kuduhezagira na twese murakoze muhereje kumviriza ikiganiro umuteramyi mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe kompanyi Debora ni waba ushaka kutwunganira cyangwa ufise ikibazo twandikire ishirahamwe kompanyi Debora agasanduku k'amakete 6943 i Bujumbura Imana ibaheza